nkuvuje imuyinga biranka kubibona neza, twongera tumutwara Igitega mu Kibuye biranka, hanyuma tumutwara Karusi baragerageza kumuvura barapima birabura, hanyuma tuja mu Kamenge kw'itaro rw'Akarete nyene vyarase, ubu naho twiga kw'itaro Semezeka vyo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura nyene niho tugeze. Yego. Mvuka mu ntara ya Muyinga komune Buhinyuza ku mutumba Jarama Gatsimbira Imbizi. Tugusanze ugwaje umugwayi ngaha kuri Semezeka Kinindo, umugwayi wawe agwaye gute? Umugwayi yafashe umenga agwaye ibicurane, hanyuma arivuza ibicurane bisanzwe biranga, ariko amaso akaguma abona turumbuka buke niho rero mu nyuma yaje kwivuza imuyinga kubibona neza, yibaza ko ari amaso, hanyuma ambwira ko atari amaso ahubwo yaje kwivuza Igitega mu Kibuye bakamurabira neza. Agiye Igitega mu Kibuye niho abazungu bambwira ko atari amaso agwaye, ahubwo ngo ari ibintu biri mu maso byaduza ko yogenda Karusi kugira ngo yipimishe barebe neza ibintu byaba biri mu maso bakoresheje scanner. Mumaze kumuvuza hehe na hehe kuva ryari? Haciye umwaka n'amezi 6 muvuje imuyinga biranka kubibona neza, twongera tumutwara Igitega mu Kibuye biranka, hanyuma tumutwara Karusi baragerageza kumuvura barapima birabura, hanyuma tuja mu Kamenge kw'itaro rw'Akarete nyene vyarase, ubu naho twiga kw'itaro Semezeka vyo mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura nyene niho tugeze. Yego. None uburyo mumaze gukoresha ko mbona menga agwaye igihe kinini mwabukuye? Uburyo twakoresheje amatongo yose yarafise yaraguzwe arayagurisha arahera, n'ibipimo vy'ikawa mbe n'ivyoga byose yarafise byose vyaraheze. Ubu rero tugeze twananiwe, nta kantu na kamwe bifise gurisha kugira ngo yivure. Twaje ku bitaro batubwira igipimo ca scanner, none twarabuze kuko cyo kirondera yarase, ubu nta n'imiti bakimuha kubera kuko bayindiriye ico gipimo, barindiriye kuntu amafaranga twarabuze. Rero twasaba yuko abaganiriza bose bo bishobora yuko boza bakatugarukira ko bihereye ku rwego rw'igihugu, nyakubahwa perezida wacu n'umutambukanyi wiwe n'abandi baganiriza bose bishoboye, abikora utwabo n'abakozi ba leta bose, mbere umuntu wese ufite umutima ikigongwe, uwize n'ubutize boza kabisa akatugarukira ko tugize umugwayi ageze habi. Mbega ahantu mwamuvuje bo barababwiye nk'amafaranga bishobora gusaba kugira ashobore gukira? Nimba byose aba koko kwaja kwivuza hanze? Amafaranga bishobora gusaba bisa nk'imiliyoni nka 15 kugira ngo aje kwivuza z'amarundi. Numva rero ko nta kintu kimwe azanye muhira, amafaranga ntashobora kuboneka buke nyene twaje tugumanga aho nyene uko nyene. Nyene baramutu abaganga bamututi twebwe kazaramira mugabo udututi ntacyo dushobora gutanga kubera kuzo ngwara ziwe, urabona yuko imiti ngiye ataco yoshobora kumumarira kabisa. None nk'umugwaza wiwe kandi akene ko umugwayi wakira usaba iki? Twe dusaba yuko nyene turonka abantu batubarukira ko, hanyuma akavurwa neza, akaronka imiti ikomakomeye n'ivuriro rishobora kumuvura nyene rikomeye kugira ngo twaraba yuko umugwayi wacu turamitende mugasaba umuryango ugasuka nezerwa n'umuvyeyi we basigaranye mama wiwe asuka kanezerwa. Abarundi n'abanyamahanga bariko baratwumviriza iyo bari hose kw'isi, nk'uwo shaka kuguterera canke kugira icagufashije yo gutora gute, yo gusanga he? Urashobora kuba ufise nimero ya telefone ku buryo ushobora kuyitanga? Turafise nimero ya telefone kandi kuri WhatsApp 69 amajana 877 amajana 329 nizo dukoresha. Wibutsa akazina bariko baradukurikira? Nitwa Ntegiri Barazara. Mugwayi nawe yitwa Nzorubara Reveriyani. Reka tubashimire. Nakoze cyane Imana ibahezagiye. Imana y'umutabariza. Bye.